jewe ikirundi sinigeze ndaciga mu ishuri nakimenye ko abagenzi n'abakozi muhira itu sinone naco nigeze niga mu ishuri nigeze uciga mu ishuri ukuvuga ko wava muhira uja ku ishuri ugashikira mu kindi gihugu ukuvuga uvuye muhira buzi kugiye mu kindi gihugu bataho kamenya ko usubiye mu Burundi ni watanguza urakimenyera nivyakugoye d'abord kumenya ikirundi kuvyarangoye nagenda kasura cyane magana nagenda amenya buke ko abagenzi barantwenga cyane ama avec le temps nagenda kimenya buke n'ubu onye sindakimenya cyose maya yabe widi kandi ndagutsinze mabe na bouge pas ngo kandi ngo baca bumigwa ukuntu mvuga ikirundi baba bazi urya n'umuzungu turashaka kumuvuga ntazi ikirundi etu mugasino Zoe maze gushika kumva hano bariko barakuvuga bibaza ngo ndavuze no kuri Imana muri bus urumva nkahora nyene nkaguma ndabumviriza mugasino numamara amazi no nari mu kabare yena abantu turi kuri table imwe urumva narashitse sinigeze mvuga bacha batanga kuvuga I'm like bavuze gute no ndacha umugeni uracyari umukobwa ndacha ba sindagira mariage en tout cas urumva demoiselle yes uracyari umukobwa utaragira mariage ariko twizere ko ari bya vuba mpaka succeeding mu buzima bwanje business yanje banze really amaze mariage après oya nyene biraryoshe nk'ubu onye nk'ugize mariage mwese mufise wewe n'umugabo mwese mufise nuvuga ati ngo am depending ku mugabo wanje ngo mahera na ntezo kuyamusaba ngo iki wowe honyene mperuka kugira umukopa muri secondaire reka blague sare nuko nuheruka umukopa numvura amahoro kweli amahoro you have to look for money first Yes, welcome ladies and gentlemen, muraho murakomeye zirakomeze neza mu rusu mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho murere. My name is Frank the Answer in African TV. So ndagwikaze yose kwa dukiyana uri mu Burundi, mu Rwanda, muri Tanzania, muri Kenya, muri Kongo, keranya bari i Buraya, muri Amerika, muri Australia, mu Bwongereza ndetse no mu bihugu by'abarabu ndavuga mu Mande ndetse na Arabie Saoudite. Mwebwe mwese ndabaha ikaze. Wukiri umushasha kuri channel yacu ndagusaba kugira subscribe hakugira ngo tukumze kwaboka umuryango munini cyane gose. Yes, no musi udasanzwe dufite umutumire kandi adasanzwe. Muraza kumukunda tuzagana byinshi bigiye bitandukanye byiza byigisha ndetse n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. So kandi gusabira dukurikirane ndagusabira subscribe hamugire like usharinge ibigendero byacu kugira ngo nabandi bishobore kubashikira. Ndakwibutsa umuntu ariko adufatira amasanamu meza yitwa Nur. Yes, kandi amakiri umutumire wacu karibu sana. Thank you. Umeze neza? Ego. Uramutse abakunzi ba African TV d'abord. Hello, umeze neza. Ongeze kajwi. Tujye muri verbos ongeze kajwi. Yeah. Hello abakunzi ba African TV. Nitwa Shekina Aziz. Abankora Amahonex. Shekina Aziz. D'abord tuje muri vibe kugira ngo imbeho ibanze here cyane. Imbeho ibanze here. Yes, hari imbeho nyinshi kwa kona hari haje wakavura nako combara ni code. Yes, umeze neza ariko. Yes, abakunzi ba African TV tugomba tuganire kugira ngo tubaganirize byinshi bigiye bitandukanye. Shekina ninde? Shekina ni jeune entrepreneur agira afite business yiwe y'amahonex. Ego akaba ari nyene mu business woman too. Mu business woman. Yes. Wabitanguye igihe ari kuba mu business woman. Natangiye kwikorera muri 2021. Ego. 2021 natangiye kwikorera. Ego. Okay. Warasanzwe ukorera abandi? Ego nakoreye muri Jibu Waters niyo natangiye gukorera. Wakoze muri Jibu. Okay. Mu nyuma turavuga ati reka ntangure ivyo wanje navyo rero. Okay bon. Turaza kubizamo kugira ngo tugire ingingo yo kugira ngo utangure kuri view wawe aho yajiva. Ariko kandi Shekina yakuze ari umwana ameze gute kandi? Shekina yakuze ari umwana atekereje. Atekereje vraiment akunda sport. Nakunda sport sana, basket, volley, nakina kandi narakunda no guteka. À chaque fois mama yaje guteka mu gikoni. Narajana nkaraba ibyagira nkaraba
ibi nashiramo nk'agateka isosi nkaraba ibitunguru iki namubaza none mama none ibyo onye ubishizemo biza kuguta gute biza kumera gute akansigurira itu ego nakuze ndi umwana akunda kumenya different things ego shaka kumenya yeah okay mbere ko tujya mu bindi kandi umuheka arakuraba arabona ko tudasa urabona ko tudasura byo kubonye yes ufite urukoba rusa nkuko onye uri umurundikazi bimeze gute wakuriye he wavukiye he uvuga n'ubu navukiye no mu Burundi nakuriye mu Burundi n'abavyeyi banje bavukiye no urumva umurundikazi n'abavyeyi bavukiye ngaho wisanze d'abord uvukiye mu Burundi n'abavyeyi d'abord bumva ko bavukiye mu Burundi ariko kisanga ufise urukuba nkuko onye wariyakira nk'umurundikazi bigitangura canke wumva ko navukiye mu Burundi mugabo je sindi umurundikazi namye niyumvira mvuga ati jewe am Burundian urumva kubera I'm born here abavyeyi they're born here ego kandi na entourage abagenzi tu naimse abagenzi b'abarundi ego so nta narimwe yes uno munsi uri gukora ama Rolex mugabo watubwiye yuko muhira ukunda cyane kuraba muri karateka kugira gute ariko kugira ngo wumve koko ivyo bintu ko ari vy'iwawe muhira ukiri muto vyari bimeze gute muhira umunsi mutanguye kubatekera avuga ati wow teka neza umve nye muri ugize courage vyari bimeze gute nyene nkitangura guteka nakunda kubishira papa nkamutekera akambwira c'est bon ibintu nk'ivyo cyangwa mama bikagenda ukonye nkaza ndabatekera mu ijoro tugiye turazangira ukonye ngenda ndabimenya buke buke gushikano amashuri yawe yize hehe nize kuri King School kuva gushika natanguriye kuri école française inoyishiramo kubera ni première deuxième troisième maternelle hama cyanda ndagenda kuri King School gushika uhejeje amashuri wahejeje amashuri ryari 2018 yes mu kiringo cyo kuba umunyeshuri wowe ubwawe umuntu umwana wese bafise visual bafise ashaka gushika wumva ko uzobiki jewe vraiment sinarinzi yuko nzoba business woman mugabo sinarinzi exactly what nabishaka ego kubera no mashuri nize economics rero sinarinzi exactly ikinzotora narinzi yuko nzokora business bon ariko muri wari yumva mwati jewe vraiment ndumva ko nshoboye ibintu onye ndumva ko ibintu ngomba kubamo nukuri sinigeze ndabyumvira narinzi ndavuga ati any business jewe ndi ready gukora business yari yose ishaka kunja mu mutwe twende kenshi turakunda kubona abantu bafise batirabura we ntiwirabura ufise uko barumeze gute bavuga gute mwebwe tazi bon twokwita umuzungu twokwita umwarabu bon nuko banyita abenshi bakwita umwarabu okay ufise urukoba rw'abarabu uri ngaha mu Burundi ntagembega vyigeze kuba bikubwira ko ingaruka maybe ukavuga ati no why kubera iki jo abantu bakagukumira cyane pas du tout nuko n'abagenzi banje nyene abari ama jokes nyene bakanyita umuzungu eto umugabo nyene abari ama jokes no ntibinyafecta kubera mbanzi icondi muri wewe ubu mu mutima urabizi kuri umurundikazi ubona kuja gutora urashobora kuja gutora wow bano ko ari ibintu byiza kamera kanga muntu passport byose wow aryoshye cyane gose yes uba uratanguye nyuma y'amashuri watanguye business y'wawe d'abord intambamye wahuye nazo ugitangura zari zimeze gute disadvantages si nyinshi kubera nari nsanzwe office abagenzi banje bashigiki gose abo twiganye kuri leadership kanarize kuri leadership baraje bakansapotinga bakafasha kugira mu marezo sociaux kuri sharinga rero nta disadvantage nini yavuma novuga ati ngo naragitse ego yes gu ya Rolex di wawe imeze gute kugira ngo n'umuntu akadukuna avuga ati ndashobora kuja kujya Rolex yo kwashikira ushiramo ibikindi biki babiteguwe gute utangura gute icyapati ki special kimeze nk'icyabandi novuga ati ni spécialité kandi c'est un peu nyene touche y'umuchef urumva ntashaka kubivuga byose yes magazi no ni chapati omelette oignon tomate hama nkacashiramo n'andi ma ingredients nka saucisse
jambon fromage mayonnaise ketchup. Yes. Okay. Bon, ibikorwa byawe uno munsi watanguriza kwishira kuri réseaux sociaux. Ariko kandi usanzwe uri umwigeme. Umuntu wese aba afise vision ziwe, aba afashaka gushika. Vision yawe ni iyi? Shaka kuzogira fast food nini ya mu Burundi. Imwe ya mbere nini mu Burundi bishobotse ni kuri ikaba ari ya mbere nyene 5 stars. Ego canke nyene nka twara na Shekina's Rolex nko mu Rwanda mu Buganda muga namaze kwagura nga mu Burundi. Ego inkicyo uvuze cha fast food mu Burundi ntibiri cyane gose ntimenyerewe cyane gose sinabenshi nubwo ziba zihari si benshi bahita mu kuzituma bazi ko ari kubera iki. Je sais pas mugabo abo nzi jewe plupart y'abantu nzi barakunda ama fast food ahubwo nibaza yuko bataronka ivyo bifuza for a moment like how can I explain nko onye ama fried chickens canke ndazi ama double burgers ama smash burgers n'ibintu vyinshi bataratangura kugira ino mu Burundi shaka uzozana. Yes, n'ibintu vyinshi ama loaded fries n'ibintu vyinshi bro. Yes, tugarukire mu Burundi kandi twagiye muri business. Bon, avuze ko uri umurundikazi avukiye ngahanya mw'ishure kandi bizo amashuri y'abarundi koko. King School ni y'abongereza. Ego na leadership. Yes, nayo ni y'abongereza nabyo ndibaza. Yes. Mugabo hari ibintu vyinshi by'ikirundi uzi? Ikirundi genre amajambo y'ikirundi. Jewe ikirundi sinigeze ndaciga mu ishuri nakimenye ko abagenzi n'abakozi muhira itu sinona naco nigeze niga mu ishuri. Nigeze uciga mu ishuri ukuvuga ko wava muhira uja ku ishuri ugashikira mu kindi gihugu. Ukuvuga uvuye muhira buzi kugiye mu kindi gihugu bataho kamenya ko usubiye mu Burundi no watanguza urakimenyera ntivyakugoye d'abord kumenya ikirundi. Kuvyarangoye nagenda kasura cyane magana agenda amenya buke kuko abagenzi barantwenga cyane ama avec le temps agenda akimenya buke n'ubu onye sindakimenya cyose mais j'essaye. Muhira mwavugiye iki? Kiswahili. Muhira ni Kiswahili. Unaongea Kiswahili sana. Ambia wateja wako sasa kwanza wakumbushe kama kuna maspecial mengi kwanza. Wakumbushe. Kiswahili. Mswahili. Bumve ton yawe mu Kiswahili. Karibuni sana, niko mtu anafanya Rolex Asiatic. Kiswahili uvuga rero. Mbirizi Kiswahili uvuga rero. Ni c'abarundi. No. Kubera. Nari kumvuga ikirundi rero kugira ni Ubanza kwiteresha. Bo ariko igiswahili uvuga ni c'abarundi kazi. Chaki ndi umurundi nyine avuga nyine kugira ngo ikureyo tu wavuge cyangwa indani. Hapana cyo muri Tanzania kama mugaba hapana c'abarundi. Okay. Bo tubwiye ko bitari byoroshe kugira ngo ushobore kumenya ikirundi. Abakozi cyane bo bagufasha cyane gose. N'abagenzi cyane gose. Yes. Twaza kuja mu majambo y'ikirundi amwe tukumve ko yatsa. Nkaya. Bon, turaza kuza kuvuga amwe turaza kugerageza sibyo? Okay. Urusyo uraruzi? Urusyo ntagutse. Really? Okay. Uburo urabuze. Urusyo. Nico gituma nakubwiye sinzi ikirundi kiri ndani mugabo kijya cyo gukomunika. Cyo kuganira. Yes. Ariko bumva ko kirundi kiryoshe. Yes. Okay. Urusyo ni nayo bangora nibuye donc basikera kugusya. Gusya uravyumva? Gusya. Gusya uravyumva. Nibuye basikera ko. Genre uburo nabwo bimize amasaka urayatse. Amasaka yuze. Okay. Rondera iyindi ntuze usigurire kugira ndabe ko Sorgo. Wapi? Twumva ijambo dukoresha mudufashe muri commentaire ijambo dukoresha kugira ngo tumutahuze uburo cyangwa amasaka kugira ngo ashobore kuyamenya. Impeke urayizi? Yego. Impeke urayizi? Impeke bayikora mu masaka.
ijya meke bakora mu masaka ijya meke bakora mu masaka uburo nabwo bushaka kumera nk'amasaka genre rero ni ibuye kera basikira genre basikya ubwo buro kugira ngo donc buce buba ifu donc iryo buye niryo bita urusyo imeke maze kuyinga jamais like genre abagenzi ils ont essayé de me dire ngo gerageza et tout I'm like sha abagenzi batuma tugarekere ku bagenzi bawe afite abagenzi bawe na merci bo abagenzi bawe niba abantu umengo bashaka kugira ngo bakwigishe utuntu twinshi tutandukanye gusa abagenzi bameze gute abagenzi banje n'abasirimu n'abasirimu cyane abagenzi b'abasirimu okay mugabo bon nyene baba bashaka n'abantu bakunda ama aventure en fait baba bashaka kugerageza utuntu turi different nyene urumva tuba turi kumwe tureho gacha yoshe kila ifu isa nyene na cyangwa ikindi urumva tukagerageza tukagera n'abantu n'abagenzi beza okay ni cyo kintu umaze kugerageza soit gufungura kavuga ati wow ikintu cyaryoshye cyane bwacumviritse bya bindi bajya ubugari bw'ingano n'amata ubugari bw'ingano n'amata wow umaze kufungura umusubize gute genre dutere apeti abantu batarabufungura ubwa mbere c'était un peu bizarre mugabo nsubiye kuyirya kandi c'était bon I'm like wow okay yes biguta gute nyene umumva guya amata mugano ubugari bw'ingano n'ingano nyene sinzi ukuntu bisigura bon hari abantu batarajya ubugari bw'ingano bon ko na jewe vraiment ndetse kwibeshira sindabuye bon sindarya ubugari bw'ingano genre bawumeze gute ubu différence n'ubugari bw'ikivunde canke ibyo bw'isembe bw'ikivunde ntago buba bufise burafise gu mugabo ntiyumvikana cyane nk'intoze nk'ingano ingano urayumva karengana yego nyene wumva uvanze ingano n'amata nyene uravyumva uramaze kuja gutembera mu ruguru mu ntara za ruguru cyane yego mu Rumonge Gitega Bugarama Ingozi yego gutembera neza bo muri make igihugu amaze gutembera ntuka kumaze gutembera presque intara zishika gwizitanga urumva yuko deje umaze gutembera ahantu atari Kenya abantu benshi batarava ngahi Bujumbura kandi ari umurundi gusa atarigera duga ni Bugarama kinyi imaginary ngaho haruguru atarigera duga yes twaho turaganira ku bagenzi bawe ku bagenzi ufise urumva nabantu deje bagerageje kugira ngo ushobore kuzura gutaka ibintu bitandukanye ushobore kumenya ushobore gukunda aba tutere guteka usanze ukora Rolex mugabo ibindi bintu usanze uri expert mu gukora nibi mu guteka ibindi bintu noba nzi guteka atari ama Rolex ni ibintu byinshi kwera nyene muhira tutanguye kwiga guteka urumva ntitwateka ama Rolex nyene ni ibintu byinshi ipirawo imiceri yarage sombe ni ibintu byinshi nyene umuntu abazi guteka bon umuntu azi guteka sujya umuntu ateka umuntu azi guteka ni wundi muntu ateka ku buryo ufunguye ibiharage byiwe uvuga ati vraiment ndari igiharage genre urafise guyi wawe umuntu afunguye ingeza avuga ati ntandi hanze zosura gufungura kwera hajyanye bavuga intoki y'umuntu rakonta sana mu byo guteka none ni iki gituma indya ziryoha je sais pas jewe mugani baza kari ijya amour ubiha ukuntu biraba la passion je sais pas moi gutekera amaze kwa passion yawe urumva yuko ari byo bintu ugomba kubandanya igihe cyose okay mu muryango wanyu tuje mu bisokuruza hari abantu bari bateka cyane meme n'ubu unya abantu ubona ko umugabo wabo ari uguteka ego je abatante banje bagira amasambusa hajya meza sinzi kuzi she baby hajya ku masambusa Monday ya Spidernet yego yes bagira abatante banje urumva ego baby ni petite sœur wa mama wanje ego urumva biri mu maraso hariho n'abandi batante bagiye ibintu by'amagato patisserie et tout ego yes uno munsi turi mu gihugu ubona neza ko abajene bose bahagurutse bariko barakora uno munsi abajene benshi ubona neza ko ni bake usanga bicaye umwe wese usanga afise akantu gato gatari karakora ubona koko evolution y'igihugu cacu ikigenda gute selon toi
mba nyene benshi ntibararonka iryo opportunité yo kuvuga ati ngo baratanguye business yabo muga sino nk'ubunye bose boronka iryo opportunity ivyo ba bien sana ego isero nuko ukora urabona ko hariho inyungu canke ni kwa gukora uvuga ati ni kwa kunda bikunda inyungu hajya sa dépend n'imisi kubera ibintu ukuntu bigenda biraduga kandi nawe ntushobora kuguma uduza amaprix ku munsi ego mugani nawe uronka inyungu nkeyi still aba ari inyungu urumva ego umuntu ubandanya gukora ntiwo kugara ngo kubera ngo utariko ngo urunguka ego wambwiye yuko ufise abagenzi b'abasirimu gusa kandi abagenzi b'abasirimu baratandukanye n'abagenzi bo mu isite ndabise n'abagenzi bo mu isite ndabise baratandukanye donc ufise abagenzi bo mu isite n'abagenzi b'abasirimu okay hariho amajwi y'abana bo mu isite y'abarundi n'amajwi yahewe ubuzi y'abana yo mu isite yego canke y'abasirimu maybe abasirimu gusa kenshi ntibakina amajwi y'abana y'abana ry'abana bakina maybe y'amaboko horo nyene ni byinshi byose urabizi yego ndarazi nyene byose twarabikintu tukiri abana kandi muri abana b'abasirimu n'abasirimu bakina kange kwe n'amahoro bose twarabikintu ne abana ntuvuga ngo ngura umusirimu canke muri iki mwese muri abana nyene wowe n'abandi mwibarabara bariko barahikina nanje nshaka gukina yes okay hama amajwi y'amaboko ijya mbe ndayibagiye ndayibagiye bakina gute maya hariyo maya hariyo n'iyindi nibagiye urayizi ngina bayikina Swat reka nyigisha yinyigisha ndayibuka neza nico gituma iranagize mu mutwe sayo iyumvire shaka ucunyigisha gatonya gusa uko bayikina ingenda barimba gute amabaga zare ndayibagiye mucaga no bushba apana yo hari indi Swat reka tuvuge ndayibagiye maya nayo Maya ego Maya kine Maya yagira gute bebagira gute mama oya hanuko Maya ya ubwambere no bagira diamant fois Maya ya be widi kandi ndagutsinze mabe na bouge pas. Ndagutsinze. Ndije twenga kwe. Ndagutsinze. Mugabo ni je nsinze ko guma. Oya sinavuze. Donc ne bouge pas. Ne bouge pas. Les gars, vous ne bouge pas. Ne bouge pas. Kururimi. Yo, nsinzwe na. J'espère ne bouge pas. Kururimi. Oya. Ne bouge pas, ntutwenge nyine. Ne bouge pas. Ntumuvenge. Again ko babisigura. Nikira bana mwisterate. Yatari. Yes, uno musi uriko ukora ama Rolex. Yes. Ukora Rolex gusa nta bindi bintu n'umusi ukora maybe utundi tunogera abantu turakunda tunogera uratuzi tunogera tumiske automiske oya pour le moment non mugandagira hariyo isambusa tuzigira par commande ibitumbura tugira par commande ego urumva muga Rolex nizo ziba ziri sur place Rolex nizo sur place okay hama umuntu akeneye Rolex ari muri ville ashobora kuyironka canke kora ko maybe utaratangura gukora fast food ipaka gusange ku kibanza no nkoresha en fait aho onya cakoresha Tuma Express since aribo nyene baza bama baje gutora ama commande y'ama Rolex bakabashira abakiriya ego Tuma Express ntituraba aba partnership mugabo baraza hama bakaca babwira les prix ya transport ego bakaca bibashira okay imbono urayizi yes naguma ndakubaza ati imbono yawe ubona igeze he imbono c'est vision yes ubona ugeze ku bice bingana gute selo naho ugomba gushika
nibaza yuko ngeze muri apana half muga nka anka y'ahantu ngomba shika. Wow. Yego. N'umusafi 5 ans y'ahantu ugomba ushike. Muri 4 muri 6 ans uriko urakora. 5 ans. Muri 5 ans uriko urakora. Oya ndiko oya unye maze 3 ans. Bame 2021 niyo natanguye. Watanguye 2021. Donc maze 3 ans uriko urakora ibintu by'iwawe. Yes. Itandukaniro riri gukorera uwundi muntu no kwikorera niriye. Ni byinshi kubera wewe ni wewe like genre uzi amasaha ushaka gutangurira akazi ni wewe uzi nyene nk'ubu onye no isigura gute kumva undi muntu aguha ama laws hajyanye biragoye biragoye cyane kubera nyene uvuga ati boss nteza kumusigurira boss mugabo nyene watangiye kwikorera wewe nta explication nimwe urinda gutanga ivyahomvye ni wewe gusa mu gitanduke ukamyakira no ugize maka ugize iki abari wewe na wewe muga nk'ukoreye nk'undi ugize maka genda bakagukata umushahara ari mu nzu gukata umushahara nyene tiko ndasigura ba eko byarashitse mugabo si cyane mugabo yes iyo umuntu akubonye ubwa mbere you have to be honest yes iyo umuntu akubonye ubwa mbere nize feedback aguha wewe ambonye ubwa mbere like genre akubonye tutavuganye bon maybe akakumva uvuga maybe mukanaganira genre pour la première fois feedback aguha zitatu nizi dutangiye kuvugana tari tuzinanye so bambwira ko nishima yego ngo ndishima ngo nsa nk'umuntu yikunda ngo kandi ngo baca bumigwa ukuntu mvuga ikirundi baba bazi urya n'umuzungu turashaka kumuvuga ntazi ikirundi tu mugasino byo bimaze gushika kumva ahantu bariko barakuvuga bibaza ngo ndavuze no kuri Imana muri bus urumva nkahora nyene nkaguma ndabumviriza mugasino numamara amazi no nawe mu kabare nyene abantu turi kuri table imwe urumva narashitse sinigeze mvuga baca batanga kuvuga I'm like bavuze gute numushaka kumenya ivyo nk'uyu muzungu nani ibintu nk'ivyo I'm like nakanani bro nani urinze umenya nani asha umurumuru urinze umenya nani abantu umurundi kwe ibintu nk'ivyo bonye mesino Sinzi ko arizo feedback ugomba umbwire ko ushima cyangwa ugira bon d'abord uri humble uraganira ari open sure ari open jibe naniteze ugira umbwire nanzi kugira umbwire ibintu byiza kumumbwira ibintu byiza no for real barambwira ngo musanga umuntu yishima je sais pas kubera maybe ukuntu mpoze ndahoze simvuga comment dire onye abantu bashaka kubona ndiko ndavuga mugabo mu bisanzwe ndi umuntu ahoze gose usanzwe uri umuntu ahoze mvuga nyene n'abantu tumenyeranye iyo nirekura muga ngiye nk'ahantu tutazinanye tu asha okay cyamba feedback yingene uvuga yijwi maga amaze kuyiguha genre ufite ijwi ripose ufite ikivibe bon nyene je sais pas comment expliquer nabwo nakuze ko nyene ego ufite ijwi nyene eba kugira umuntu mukankamya cha yiruka uko nyene bro yes n'abantu bamaze kugwa feedback ati ijwi ryawe nyene banshi barihenda ko vuga ati twari tuzungura umuhungu I'm like no serious ndumukobwa ngo kubera ngo ijwi ryawe I'm like okay oya nukuri okay entreta ariko nakubajije abo tugitangura uracara umwigeme urubatse cyane no ndacara umwigeme uracara umukobwa ndacara sindagira mariage en tout cas urumva demoiselle yes uracara umukobwa utaragira mariage ariko twizere ko ari bya vuba mpaka succeeding mu buzima bwanje business yanje banze really amaze mariage après hari ikintu tugunda kumva ati burya rero umukobwa amaze kurondera ubuzima bwiwe akamara ko inoti yiwe uwo mukobwa biragoye kugira ngo umukonveke ushaka uzogora abahungu b'abandi oya nyene biraryoshe nk'ugize mariage mwese mufise wewe n'umugabo mwese mufise nuvuga ati ngo am depending ku mugabo wanje
ngo amahera na ntezo kuyamusaba ngo iki ariko aba femme independent nango barakunda kugorana cyane mu ngo uko abazitije ndafite inoti yanje unzaniye burofa nta niko zubakwa cyane igira oya aho onye biratandukanye n'abantu muganga hariyo n'abandi bantu bavuga ati je veux pas shaka kuba independent sinshaka kuguma mba dependent ku mugabo urumva ashatse kuja muri salon ngo umugabo ashatse kwigurira makeup umugabo ashaka kugira iki come on mugabo nk'ufise nka business yawe yamaze kuraninga you be like yo I can buy myself anything I want and all good kenda gutera blague rero urazi ko abahungu batinya abakobwa bafite amahera urabizi maybe abahungu baratinya abakobwa bafite amahera tuvuga ati uyu muntu aja ku makusho ndamubwira iki gasha umukobwa afite ikese yiwe afite imodoka yiwe umukobwa afite house yiwe umukobwa afite business yiwe umuntu ugenda umukonvince onye nawe nacagira ingufu nawe yo kurondera ibyo bintu mukanganya Jean kugira nyene ntagire ubwo none yogira ubwo gute mufise ibintu sigura yuko umukobwa afite amafaranga donc atamuhungu ari hasi y'ubuyo yahageze yoza kumurondera no yo murondera nyene yumva ubwoba nyene nakundi muga nyene yo murondera kandi bakubaka neza kandi nta kirazira kandi nta muhungu wo gutinya oya bagira umwe atinya mutifu ngo kuri umukobwa afite amafaranga kirazina ushaka kuja kubaka ari kubera ko umaze kugira aho ugeze I want to first make my parents proud mvuga ati ndabahaye ibintu byose bifuza yes after that I'm like okay ubu rero I'm ready icyambere nabavyeyi yes ubanze utume vraiment baba proud baronka ivyo bifuza buri kimwe cyose amucu ugenda kuba yes akurumva yo nasikia nguvu ni kazi ngumu kabisa ahonye hariho umuhungu wa databuko wabandi hari anya ariko arasenga ashekina kumbe shekina mwenyewe ati jera ntabasa mahera yanje sinzi bro hari amasengesho yo gusaba nani masengesho kugeza imyaka imbere can you imagine okay aba femme independent baba bafise abagabo b'indoto zabo umugabo w'indoto zawe n'umugabo ameze gute ukuri navyonze ko ntabyo ndiyumvira sure yes ndumvira nari muri gihe cyo kwimvira ati bon okay nabonye wa musista wa mugenzi wanje ufite benshi amaze kurongogo ubabona vraiment ni baba umwe sister umwe na brother umwe okay abagenzi ni benshi amaze kurongogo ubona yes uramaze kubona uvuga ati ebana kabisa uriya mtipe we ni bon nawe donc umukobwa bashobora kuba bifuza ati bon umeka ahagaze kuno onya atiyumvira bon ivyumviro vyo bihagaze kuno onya afise vision mizuku unya niwe nkeneye kugira ngo abashaka kuzodepose ama candidature mwe murategura mwe muritegura kugira ngo muri iyo myaka niye mara gutera imbere muzamenyene muza kudepose no kuri sino kubesha jamais sindiyumvira ivyo oye mu buzima sayo kubera je ahantu ngeze ibintu nguma niyumvira nakazi kanje oya vya vrai in your mind seriously abandi bakobwa murumva ko atiyumvira baga muri mubiki uru jo nta bintu uri ugira ushira mu mutwe ati ngo nango umugabo wanje ntabwo kwimvira ivy'umugabo wowe honyene mperuka kugira umukopa muri secondaire reka blague sayo nukuri muheruka umukopa numvura amahoro kweli amahoro you have to look for money first yego rega n'umukopa aratuma nawe hezagira oya nukuri nibigira gutwinga babagenzi b'abasirimu bantwenga kubera hariyo nabandi benshi batabafise kabasengera kubera ko hari abahungu babandi hariya ngaha hanze bari kwadukurikirana bababaye oya aho abahungu nyene kukwiyumvira nko mu myaka 5 nyene business yabaye yaratembera niyo tuvuga ati ngaha ndi ready kuzokubaka maybe nkubusha ntuzotangura kuvyumvira naho nyine maybe bije mu nzira ni ba mugasi no ubu ntawe bifise mu mutwe nk'ubusharo nk'umuhungu yaramaze igihe kwiyumvira aronka umuntu amaze nka 5 cyangwa kuva gitangara kubona yamaze igihe kwiyumvira mugabo no munsi anakula poto ubu nyine nari iyi poto vraiment yiyemwe musore wacu
ndakugira inama wihangane kubera ko nibisanzwe birabaho mu buzima yes ariko usengere uyu muntu ni umukozi atekane oh my god umugore ateka neza murumva ko mukubita swata umugore ateka neza ni umukozi afise vision ya business ashaka umu business woman akomeye cyane gose rero nimba ukeneye umuntu nk'uyo onye ntiwite ko ibi nakubwiye byo kuguca intege oya wihangane uje ku mavi gusa ibintu byose biherera hehe ku mavi iyo usenga bana ashaka kumukubikira bien ashaka kumubikubikira bien quand même yo batomboye sibyo Yego vraiment. ariko umugore nka wewe Cyane vraiment. wari umugisha ronse Aha. nawe urabizi ko deje baronse umugisha c'est vrai yes bon uno munsi ibintu by'abacopain cyangwa abafiancé navyo uri kwiyumvira uri focus na business zawe uri ko wiyumvira imbere uri ko wiyumvira aho ugomba gushika Yes. uno munsi hari ibintu byinshi wirinda kugira ngo ntugwe mu bishuko ibishuko urabizi ibishuko kugushuka donc nagushutse urabitaho donc nagushutse natumye ukora amakosa donc naguteye gukora ikosa jean nk'ubu uwonya ndaguhenza ati cahajya ahantu kumbe hari ivyondo byinshi ucucafura uraguye hasi maybe uranyereye donc ngaho nagushutse hari ibishuko genre ibishuko rero bon mashobora gushuka kuja mu ubuhumbu urabutse Shavwe n'ubuhumbu nabwuzi ukuvuga ikirundi kiri ndani je jamais étudié ikirundi naco nigeze ubu rero ngo nakwigisha ikirundi serious I never studied English nuze ikirundi oh my god okay ubuhumbu ndavuge mu okay mvuge ibintu utahura ubuhumbu ni nk'ubumaraya ubumaraya so kwidandaza ari sukupaka widandaza bon shwa kuyo ni mara utidandaza genre ko akunda nyine abantu je mu batipe batandukanye ivyo bita ubuhumbu mu kirundi ciza n'ubuhumbu usanga uvana n'uyu mutipe ejo kaza nkuyu kaja hari abana aho uri mu buhumbu butagira uko bungana kabisa yes hari ibishuko byinshi bikunda kuza mu buzima butandukanye bagutera mu buhumbu biragutuma uwo twarinda bigatuma vision yawe usubira inyuma amimvire byo ko bishobora gushika ikiye kintu uhora ukora kugira ngo wirinde ivyo byose uri umukobwa mwiza kandi please muri commentaire mu bishiremo ni umukobwa mwiza kamera muga nyene urumva nta temptation nimwe mba mfise muri byo onye nk'ivyoba kubera nyene my mind nababwiye yuko it's on business urumva nta kintu na kimwe coza ko tazi ku distractinga canke iki abatipe ba destabilizanya ego ndabizi muga ça dépend na mind y'umuntu ça dépend n'ivyo ufise amagoals ufise amagoals ushaka gushikako and everything ego okay today ufise amagoals yawe ufise ugomba gushika ariko nicubuza ko umukobwa bampita ko abahungu baba okay pana nicubuza ndishiri ko nubo barahari abadepoza amakandidature si ego barahari vraiment mugabo kagumva bakasi ego I'm sorry, I'm really sorry for babwire ukuri aramasabye imbabazi mwebwe mwese mumaze kudepoza candidature mugabo izo candidature zanyu ntimumenye ko zanashitse numenye ko n'ubutumwa bwashitse mwishura mwandika message mwandika bonjour mukishurwa bonsoir et bonne nuit ukuri mwihangane yes dusozererire kuri business yawe usanzwe ukorera hehe abantu bashaka kuza kugushorera abantu bashaka kumviriza guyawe bagukura hehe nkorera muri Asiatique Avenue Swahili kakabara nyene hariyo Avenue Swahili ni ipave nyene hariyo pancarte ya Avenue Swahili naga pave nyene gakurikira kinjirana kuri Avenue Swahili dutanga adresse neza arashobora kumva Asiatique akumva ko ari nkari epfo canke iki genre dufatire uvuye kuri place de l'indépendance amanukana kuri Zanzi aca bandanya amanukane kuri Cameo Cine Cameo donc ugiye ku RTNB ego mugabo aca no ahantu hoborohera baciye ex Medina sinzi ko muhatsi ahantu hahora Medina yake babandanyije baza kubandanya jusqu'au fond ahantu baza kubona barrière y'abasoda hajya kuri Régie des eaux sinzi ko muhatsi c'est juste là mpande nagapave birabana n'inge barrière okay ama contact umuntu ashaka kumbure ko yogira réseaux sociaux nkoresha IG Shekina's Rolex hama WhatsApp ni 62 45 67 22 yes kansuzire kuri kino kindi rero
wavuze kuzi guteka yego kandi cyane vraiment umuceri uryoshe ibiharage umuntu arenza kubwira ko azi guteka ibiharage umenye ko umuntu vraiment bakatse kuko ari abantu bashaka kubitira ibiharage ebara umvise ugasanga ni ivuta gusa rero jo ugasanga n'akagu basika katungurusumu basika na rimwe mugabo arinze avyemera seke urinze ubijyako nta kintu kimwe tobifungurisha hano bishima ngo nta biharage njya wiki mugabo vraiment nisha kwa mshahidi mshahidi ni mshahidi najua lakini mshahidi ni mkirundi ni gute mshahidi ni témoin ni nka témoin mkirundi ni gute mama ubu ni kuzandazanye igitabo cy'ikirundi ugabunda kwigisha mu kirundi nk'uwo wakivuga no cyanda kibona direct temwe mu kirundi abatakize muri commentaire gerageza nawe gerageza nawe temwe mu kirundi ni gute mshahidi mu kirundi ni gute narindiriye wandike muri commentaire okay merci temwe ni icabona voilà yes rero numva naje noba icabona acuko guteka bizi yes nk'umuntu yabakeneye ko maybe afise nk'agapari akavuga ati ndakeneye ko Shekina je baza kunkubitira pilawo byoshe nkarangira utunyama ngiri ibiharage biryoshe ugenda kumukorera bon ndakora mu bisanzwe ndakora na service traiteur nakora service traiteur ku mpande okay abashaka ama cocktail y'amasoirée yo mu ijoro babagirira cocktail cyangwa abashaka indya za saa sita pilawo ibiki n'ibiki je peux faire ça mon nama ma fête amaki ego no gutarwa bitubwiye bra ba nivyo nakora narabihagaritse un peu kwera inye kugira nshobore guconcentrating more ku ma Rolex et tout muga sinon je fais ça aussi okay ego rero bon twizere yuko kandi n'umuntu wo contact aho gati je ndafise pari runaka muhira cyangwa ndafise urubanza rutonya ka anniversaire ashobora kuguhamagara amukazo kamutekera ego no biteka nkabitwara sur place okay canke ego afise ikibanza hashobora kubikorera ashobora kumusanga muhira wow nimero ziyo mwazumvise nimba ushaka gufungura neza nimba ushaka kugira indya zifise nziza kamera nk'uyu yapana indya z'abarundi singira z'abarabo basi sivyo atwigeza z'abarundi zatandukanye n'indya z'abarundi ego kubera bashira mu birungo byinshi nka basi nk'abahindi bo barexagera mu birungo mugabo ari uturongo tumwe bashiramo abarundi badashiramo mu iryo niryo bangare mu turiki mwavyumvise abarundi rero nuko sorry abarundi rero nimba ushaka guteka neza ushaka gufungura neza n'ahandi hantu ni Shekina nimero ziyo twazibahaye yazivuze mu murondere Instagram yiwe mu following kugira ngo mukomeze kubona byinshi bigiye bitandukanye amakandi mu murondere abatekere ushaka kujya Rolex ushaka guhita na Rolex uvuye madiri yawe muri town uvuye ahatandukanye canka kandi do special ukeneye ko umukunzi wawe afungura akantu keza ushaka kumujana kwa Shekina ushaka kumushira kandi ga special kugira ngo nimba yaje kudaraga nk'umudemwe aje muzanye kugira ngo basi ntamwanyire oya bitwemerere ko umuntu akaramuka avuga ati Shekina agutelefona akavuga ati ndazanye mu mefe wanje mugabo rero ndacari ko ndagerageza ndabiko bikunda uno munsi nibaza ko nshobora kunyemerera bashaka kumushiramo kandi karungo kugira ngo nyene vyo ngogerageza hose jamais kugira ngo ongereza ibirungo ku birungo amazimisha ashira ko vy'amahomanzi Sheki merci beaucoup yes ndagushimiye cyane ko washoboye kuduha umwanya tuganire ni benshi bari bakeneye kumva how ngene uganira kuri open basanze kuri open abantu barimo bako yishima vraiment mubikura kuki yes merci ushimira abakunzi ba African TV ubarona abakunzi bamaze kugira ego cyane gose thank you so much kuri mwese kubakiriya bamaze imisi baza bakunda bashimiye cyane Shekina Rolex arabakunda gose yes merci beaucoup yitwa Shekina Rolex si Shekina siko yitwa Shekina Aziz ariko asanza ko ma Rolex ziryoshe cyane gose ukeneye kuryoherwa ukeneye gusaga n'umukunzi wawe ukeneye gusohokana abana bawe bajane kwa Shekina kugira ngo bafungure ibyo kurya bimeze neza kandi biryoshe ndagushima cyane gose bavye kino kiganiro cyacu du début à la fin merci beaucoup umuntu yari inyuma ya kamera yitwa Nur n'amasalamu meza asante sana